ntabwo nagiye na donc baranyisubira ko nakubwiye ni babiri ngo ni kwera ko namaze kumva témoignage ziyo ngo byagenze ukuntu voilà no nabona ukuntu ahagaze ari sur d'elle ukuntu wenyene ahagaze byumu ari karavuga ari karakora en plus de ça nkaba narakunda cyane ibintu bijanye n'amarezo sociaux narumva ko ifise ikintu ndongoye ikintu duko ndavuga jo abantu kanyumviriza bari sawa cyane rero nivyo ndiko ndakubwira il y a deux personnages navuga ko mu Burundi banyusubiye cyane iriya wose nundi umwe atari ngaha mu Burundi yego nawe igihe yaza ngaha nayo mubwiye naragaragaje no kumunondera mugabo nubaza yuko bon sinayimubwiye cyane mugabo byaragoranye mugabo yaravyumvise kameme ko ndamushimira sivyo novuga yuko rero abo bantu bose canke ibintu byose umuntu agenda aracamo ari hakura inspiration bakunzi ba NiyitegekaGratien reka ndabaha ikaze ndabashimiye cyane mwebwe mwese mukomeje kudukurikira aho muri kwisi yose ubundi twaramaze kuba international wewe yes ndabwira ngo big up son nkunda kuvuga iyo ntango ikiganiro umuntu ariko arakora ibintu bitandukanye akumva aracitse intege mvuga nti don't give up kuko iyo bihevye bandi baca bitangura kandi maskini babitanguye utangura kuregreta ni handi usanga tuba muri regret ukamuvuga ngo basho kubereka intagize ibintu iyo kaza mu nyuma yes rero don't give up iyo ndi nyuma ya kamera bandi kumwe n'umu invite bari ngaha umuntu atigeze abiheba je navuga ati umuntu atigeze abiheba ubundi why je ntamutumira ngo ndamubwira ibintu bikaze cyane muramubona muri kumureba murabona sate Neri welcome thank you so much aratangaye kumva udusoni musoni yiki kwera kumwene ko ndavuga bazi umuntu ariko arakuvuga atari karakugisha n'inama ni bon nta kibazo uri mwiza mama urakoze cyane kuri mwiza nawe yo merci okay ubundi je abantu agiye ntumiye umuntu rero kubera tuba tumenyeranye cyane canke abandi tukaba tumenyeranye je ntumira umuntu ko mfise ico ndamuziko ntarakubona ntabwo numva ngo kwaneri numva afise uwo muntu uvuga ati kwaneri ubundi neri ninde mu majambo make donc présentation yonyine reka ntangure ndamusaba abakunzi ba NiyitegekaGratien okay abakunzi ba NiyitegekaGratien yes ndetse n'abakunzi bawe muri rusange kuko yego ba minyoni kubera ko ari abakunzi ba minyoni yes nizere ko ari n'abakunzi ba twese muri rusange reka n'abaneri kandi reka ndabaramutse cyane nibaza yuko bake muri we peut-être ko tuzinanye sibo banzi gusa cyangwa ndabazi gusa neza ko tuzinanye ego yahamana uvuga yuko ni ingénierie ya Kimana no uri umujene uriyangaje uri norangaje bimeze bite bon reka mvuge ko ndi kuri yaga gusa no musi ego wari kuvuga kwaneri ni jewe ego nuvuga ko ari jewe ego hariho igihe abantu bagira agaserno bivanye n'ivyo bakunda gukora mugabo ncumva kwaneri donc nakisha numva n'izina ryawe kwaneri vyaje gute kwaneri nuvuga ko ari iciyumviro nuvuga kimaze kwanza nuvuga ko ari n'izina rimaze 3 ans ego no 3 ans nuvuga ko abantu ryari rimaze kuja mu ngiro ariko nibaze ko ari izina ryagiye muri agenda yanje donc gahunda yanje imyaka ishika nko kuri 5 bitavuze yuko nuno muzi kubona kwaneri hakorerwa ivyo no ndahakorera no muzi bitavuga ko ariko vyahoze kakora intro imeze neza ndiko hariho nka deux personnages no shaka kuvuga hanyene muga nawe babwiye ubwawe ntibikenewe ko nza kuvugira dis-moi les personnes qui ntibikenewe cyane iciza nuko bene vyo babizi sivyo nawe babwiye kandi ndabashaka hariho abantu je mpamvuga banyesubiye kuza muri journalisme nkabana bavuga ati akarorero ozi Jozi yaranyesubiye igituma ntarishatse kubivuga nandi ndamwemera cyane igituma narishatse kubivuga hari gihe uvuze ikintu umenga uvuze wa muntu afite izina rirerire mu kintu kugira ngo umudugire ko niko bakunda kuvuga sivyo mugara bizi ko ndamwemera vraiment ahari yubaho cyane Maze igituma Jozi ndamwemera
si kubera ko ageze hajya ageze ni kubera ko témoignage yiwe niyo niyasubiye kugira ngo numve ati kumbe birakunda kuko je natanguye kuvyiwanje. Okay, ni kuvuga rero nkaho jewe ndagufatiye aho nyene ntabwo nagiye na donc baranyisubiye ko nakubwiye ni babiri ngo ni kwera ko namaze kumva témoignage ziwe ngo vyagenze ukuntu voilà no nabona ukuntu ahagaze ari sur d'elle ukuntu we nyene ahagaze byumu ariko aravuga ariko arakora en plus de ça nkaba narakunda cyane ibintu bijanye n'amarezo sociaux narumva ko ifise ikintu ndongoye ikintu ndiko ndavuga jo abantu kanyumviriza bari sawa cyane rero nivyo ndiko ndakubwira iriya deux personnages navuga ko mu Burundi banyusubiye cyane iriya wose nundi umwe atari ngaha mu Burundi nawe igihe yaza ngaha nayo mubwiye naragaragaje no kumunondera mugabo nubaza yuko bon sinayimubwiye cyane mugabo byaragoranye mugabo yaravyumvise kameme ko ndamushimira sivyo novuga yuko rero abo bantu bose canke ibintu byose umuntu agenda aracamo ari hakura inspiration yego uravuye muri journalisme kuko nibaza ko utakibirimo cyane ndabirimo toujours nzorinda mfa ndabirimo ukibirimo ababizi babizi ko hariho na formation iheruka kuba nta TV nayo ko ndakorerako ariko novuga yuko je numva dukwiye kwicarana tukagira umugambi bibona gute ikaribu cyane ufise myinshi je ndazi ko sinoguhombera ko vraiment ufise myinshi cyane uzi ko nkwiye kwicarana tukagira imigambi rega uri kuranyigisha akantu Neri twumvise ngo kwa Neri muga kwa Neri ntituravuga neza atabasanzwe babizi ntituramenya neza ico kwa Neri hakora wowe as mukobwa mwiza by'ukobwa beza ubundi mwari mubayeho bavuga ngo babayeho kubera ngo abadiaspora ngo bambara kubera abadiaspora kwa Neri mu bisanzwe akora iki Jene nagize chance nyimba atari mal chance igihe cyose nakoreye kuri Réseaux sociaux nta kintu spécial nigeze ko nta mu diaspora cyangwa ikintu spécial tugeze duhura cyangwa tugeze tugirana contact non ngirana ko peut-être yuko ngira ngo ntari mu responsable wa media n'abandi ko kubera ko nuko nyene ntabivuze ko cyane je no kugira ngo nje mu bintu by'ama media nefise objectif ndavuga ko ziri mu byatumye mbaho uko mbayeho no munsi yego sivyo nshaka mvuga ati ibintu vya journalisme sinoshaka kubera nzorinda mfa ndabirimo kubera ko ndazi ko nahakuye canke shaka kuhakura connection yose nifuza mu buzima rero novuga yuko ivyo byo kuba mu diaspora ikiniki shandazi ko nagize chance canke ni kimwe muri sizi ko ari chance no kari mari chance yuko udahura nabo ngo tu ariko kame murazi ko abantu bakunda kubibitirira nk'ubwo babonye usohotse uvuye muri media ukagenda kwa Neri nyene bashavuga ati naho nta nkeka hagera rero ikintu abantu hari uburyo twiyereka abantu sivyo hari ubuzima wowe nyene wiyerekana kubayemo abantu batabona ingene ubayeho sivyo haje abantu n'abantu bambere bakwigako cyane kirazira ko uza kwerekana peut-être ka dufatira nko kuntu vyo gusohoka abantu batabona aho ukora ego biragoye muri kino gihe kubona umuntu ngo akora iki mugabo uko biri kose abantu turaciye ubwenge abantu baraciye ubwenge barakwigako bakavuga ati anyimba ubuzima abayemo atabukura abukura rero umaze gutera amakenga abantu nimpaka bakwigeko nimpaka bakubeshe sivyo nico gituma ruvuga yuko uko bigenda kose kuvuga ngo mu diaspora yego uri mu bintu by'abamedia cyangwa utari no mu bintu by'abamedia badafise ico batabona ko ufise ico ukora canke talent kanaka bacana muri bwa buzima buri hayi bugeze hariya bategeza ko kugira kamakenga kugira ngo ndavuga ngo mu diaspora nibaza yuko ni evolution yahise igeze nibaza ko kera atari ko vyahoze ngira numva ivyo bintu batanga ko ata capital byose mukora iki Ndashaka kubwira abakunzi bacu kubera ko nikije tweko turavuga hari no nshaka kuraba Neri ugasanganira kene nk'ikibanza kinini akoreramo par exemple je ndakunda support kuko jewe ndibuka ko nkikora ibintu bya journalisme umuntu wa mbere ya supportings yambonye kuri Silent Vibes arambwira ati nabonye ufise tala ati ndabona chaîne yawe ati numva shaka kugusaba umbwira ikintu ushaka numva no gusupportinga rero n'umuntu abananira ari ngaha kavuga ati none Neri gasanga yibaza ati nerafise ibintu byinshi maybe cyo gasanga avuga ati none Neri yakora iki mu bisanzwe akazi ke kagenda gute business yingana gute wowe uravye wahereye naho ugeze no munsi business yawe igeze hehe canke iyo business ukora ni nyabaki navuga yuko business ni ikintu kinini yego nibaza ko
bigoye ko hari umuntu umwe yoza ngo hagara imbere y'abandi bantu ngo ayidefinise ngo business guhera kuri point ya mbere gushika ku ya nyuma. Sivyo, business ni ikintu kinini uko ugitangura ariko ugenda ukidevelopa kizira kugiheba gusa, sino umaze kwitangura wisanga ariyo yagumye uko oriente. Wisanga ariyo yagumye uko oriente. Rero novuga yuko ibintu Neri akora no munsi navuze ko ubwa mbere ikintu ca mbere nahereye kuri Réseaux sociaux. Hagati aho urumva umuntu agenda ariga, nari yagize izindi idee ndavuga ati okay, d'abord nakuze ndabikunda nkunda utuntu tukwikorera wenyene n'amaboko, kuvuga uti okay, nyimba ari iki kirahuri reka ndagitereka aha ndabingene kiba kisa ndabingene kigana ndabaye aha ucari giteretseho ingene kihameze yawa ego. Rero muri ivyo wonyenshi ndavuga ati okay, reka mpere mu bintu bya decoration bijanye n'amashurwe decoration nzo novuga ko nkorera no munsi kandi arivyo n'abantu benshi banziko sorry. Ni ukuvuga rero ivyo narabikoreye mu gihe kitari gito, nkaza ndaja mu event matandukanye. Ndibuka narakoreye muri agence y'aba hotesse d'accueil, nayikoreyemo umunsi umwe, ntaha mbonye sorry bambabarire ama agence nakoreyemwo, novuga ko bambabarire ku bintu ngira mvuge, sivyo hari gihe ubona bivaye n'umuntu ariko arabatwara ariko donc ari responsable wanyu ingene abakoresha nabi canke ubimurushamwo pasi. Nakoreze ngera nka 2 fois ou 3 fois cyamvuga ati okay, aho guhera no munsi nyene nagiye nshinze kugura agence yiwanje yaba testa key. Ni ukuvuga yarakoze igihe kitari gito, narakoze mu evenement navuga ko anakomeye ko byari bigoye cyane, byari bigoye ko nshoka ngira iyo connection itandukanye. Ndavuga no muri entertainment narakoranye n'abantu batandukanye kandi bakomeye. Twarakoze muri yarinde Hello Africa dans my album ya Satpi Hello kandi twakoze agence yiwanje niyo yakoze n'ibijanye na decoration narakoranye na n'umukozo fest donc avant l'année passée kandi badushimiye cyane baza ko nabone sinoza ngaho ngo mbeshe. Rero nuvuga ko muri ivyo bintu vyose ari havuye izina kwa Neri. Navyo ko kwa Neri nkirigira wabona kumengo nabona umenga hari ibindi bintu bizojamwo ibintu bitandukanye kandi n'ubu ndacizeye ko bizojamwo cyane. Don't give up. Rero nubaza yuko ariko vyaje kuvuga ngo business yiwanje sinovuga no musi ngo ihera aha ngo igarukira ngaha simbonisha kugarukira. Mugabe ico twobwira abantu nuko aho ugeze naho utari wibaza basiko wogera aho ngeze no hashima kubera ko ibintu byose tubishimira Imana, atari yo nibaza ko tutobishobora. Niyo bitugoye bon dufuma tuyibagira biryoshe bimeze neza, sino habaye akantu gatonyi kiyugara gatonyi ni Mana nta bindi mukaje bazi gituma nje bariko ndakubwira akantu ni kugira ngo bumve wahereye naho ugeze today. Umuntu yiyespire kuri Neri avuga ati Neri ko yahereye ngaha naje maybe ivyo kunda atari muri decoration ariko no mu kindi kintu cose byo kunda. Il suffit ko uvuga uti iki kintu ndakigiyemo avec du sérieux, ngomba gukora iki atari kuvuga ngo ndabe ko gikunda ngo kidakunze cija mu kindi, sivyo simvuze ngo wihambire kuko si ibintu byose bishoboka mu buzima bwacu. Hari umuntu hari no micro ngaha anya ikamunanira gufata akajugumira gutya, sivyo hano wundi yovuga ati ayishikira avuga ati yo ako niko kazi kanje nari namenye ufite nari narakabuze, sivyo. Rero novuga yuko d'abord ifoko ubanza ukiga ku kintu ugomba gukora wewe nyene ukiyiga wewe nyene ukavuga uti nshoboye iki d'abord nkunda iki, kuko gukora ikintu utagikunda ni umuzigo udasanzwe. Nibaza ko nta nuko kireyisi natera imbere kandi sivyo yego. Hama osi novuga ko ikintu ca mbere haba ikintu abantu bakunda kuvuga ngo biraryoshe kwikorera cyane pe, birabishe kwikorera birabishe vya vrai ahubwo nagira ngo biraryoshe ko uruhande runini bibishe mugabo negativement, sivyo bibihiye hehe bigusaba energy nyinshi gusaba ngira nka x5 gusumba uriya yo guhemba neza akagukoresha kuko ujya gukoresha
azogupangira akazi azokubwira genda hari unkorera ibi kora ibi hari genda hari unkorera ibi ariko wikoresha ni wewe vyose ni wewe biraba umenya ivyo ukora no munsi umenya ivyo uzokora ejo umenya ko ivyo udakoze navyo uzokubikora wowe nyene niwe witera igitsura rero nuvuga ko bigoye cyane mugabo ariko uvuga uti umuntu yo kumva gute nawe yogira inspiration gute yego inspiration banzo yikure kuri wewe nyene d'abord umve kuri sur ivyo ugomba gukora yego atari vya bindi uvuga ngo nzobikora ninyegeza ngo birateye isoni mugabo ngo nta kundi ngo reka ndabikora mu mafaranga ngo birateye isoni mugabo ngo reka ngo mbebo mbona gute ndiko nkora ibi banzu urabe ivyo ugomba gukora ivyo ari byo gushikana he yes byo guhiki icanyuma nohereza ko mbega babikoze vyakundiye hehe vyankiye hehe babikoze gute aho nibaza ko wowe nyene ubuheje kwiyinspira niko novuga kuko jewe kwiye inspiration kuri jewe ntushaka gukora kwa kundi nyene je nakora cyane ntibikora nimiburi iyo inspiration dukura ku bandi urabona akantu ka mbere ukumva ati monye yaje yiwe ntuzosubira no kuraba ibintu yakoze soit uramusumba kure hari abantu bakora inspiration ku bandi gacu usanga aramurenze birenze n'ubwoba rero novuga yuko abantu reke kubandanya bihambirira cyane ngo nakango yakoze gute ngo vyukasanga hapi ngo nanje vyukasanga hapi yego ni bon mugabo ugefise inguvu ziwe afise strategies washobora gukoresha atawundi muntu umwe yozikora kuko umuntu ari unique cyane umuntu ari unique cyane umuntu ari unique ku buryo ugiye kumwigana woruha biba bigufanye sivyo natuma kwespira muga ntumwigana voilà umwespire akwespire ivyo ukora mugabo uvuga uti okay ubu nabibonye ngene ukora reka nanje muri iyo sense ukoreramwo ndabe ko nokuramo ikindi kintu ci wanje personnel ku buryo basanga nzo kwespire abandi Neri Neri yazo kiganiro ca kabiri tuzokora ko tuzogikora tu numva shaka tuzokora ku kibanza cawe karibu cyane uzombwira umunsi uzofisa abakiriya kugira ngo babone ko ibituvuga biri réel uretse gutuma abakiriya bigoye ko muhahurira cyane canke basi tukaza bakabona ibikorwa byawe basi okay ibikorwa by'iwanje muraza ni bon mugiye gituma nuvuga ko abakiriya biwanje bigoye abakiriya banje ndabakunda cyane n'abasirimu vraiment baramaze gutahura umwanya icarico urumva araguha commande just doza twirigwane karibu cyane ari nka weekend ndazi ko ari fresh uzobihevye oyizi wanje sinzobe kandi nzoba ndi ku kazi begize wanje nibinyere uzozana n'abakunzi bayaga yes ndozana nkangahe okay abazobikunda bazavyandika muri commentaire tuzokura tugushikikire yego ndakuvuga ko abakiriya biwanje bigoye ko muhahurira kubera ko kenshi batanga amakomande bari mu bindi akubwira ati isayi ni ndakeneye n'amalivrezo ndayagira yego basi muzo ufise akazi uri nko muri deco uzoduhamagara bwa ati ingo tukwereke ibintu byaba muce muzi bunyene tugendereye je c'est valade c'est vrai haba tuzoja kuri c'est valade karibu cyane tugushimire cyane merci beaucoup tugeta vuza ku by'urukundo kaje kuri Saint Valentin mugabo nizera ko ni bon by'urukundo nabo abakunzi bubahwe navyo barabizi ko bato muze mu bakoreshereza amashugwe gift atandukanye meza yego tugushimiye cyane Shashiri merci beaucoup don't give up thank you bisous